Ndashaka kubwira ngo Imana yacu nimukayikompare n'ibimaze kuboneka. Niba ushaka guhimbaza Imana neza, ihimbaze kwa raporo y'isi. Kandi isi rimwe na rimwe ntacuzi uyegere gusa uyikunde, aba muri uko kuyikunda niba yegera cyane izo kwishurira ibyo abandi batarabona. Ndiko ngerageza kubereka umutima ngo nimugakompare Imana n'ibyo yamaze guhishurwa. Nimugahimbaza Imana kwa raporo yayo menyo yawe meza akomeye, kuko nawe yohomoka yose kumikomeye. Reka nisunge bibiliya gato. Zaburi ya 105:6 avuga uti mu kirundi, nimuze tumusenge twunamye dupfukamire uhoraho umuremyi wacu. Reka shimwe cyane ibe muri position umuntu akwiye gukoresha mu guhimbaza Imana no gupfukama no kuba. Yesu ashimwe cyane. Praise God. Praise God. Nta muntu n'umwe yigeze abona ubwiza bw'Imana aguma yicara bishoboka, aguma asama hari inzira ntibishoboka. Biravuga ngo nimuze ngabiba ngo come, let us bow down and worship him, let us kneel before the Lord our maker. Bene data, iyo tugeze imbere y'umuremyi wacu, icyo dusabwa ni kimwe gusa, gupfukama no kumuhimbaza, no gupfukama no kumutazira. Uyu mugoroba bene data ndabahaye ikaze, muze duhimbaze umuremyi w'ibihe. Praise him. Yesu ashimwe. Bwana asifiwe sana. Muri Matayo 10:10 Yesu aravuga ngo, then Jesus said to him, go Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God and serve him alone. Yesu ashimwe cyane. Biblia inavuga ngo Yesu akira Satani ngo genda Satani, kuko ukwiye guhimbaza kuona Imana yawe yonyine. Nataka ngo nawe unakwiye guhimbazwa, abagore bakwiye guhimbazwa, n'abakobwa bakwiye guhimbazwa, abavyeyi bakwiye guhimbazwa, umuntu wenyine akwiye guhimbazwa n'Imana. Only God. Imana yonyine. Tell the story. Inyuma ya byose muzobitaho. Muzosanga Dawudi abereye atari Imana. Je vous la vérité. Inyuma y'ibihe muzosanga ibintu byose twitwararitse. Ntibyari bikenewe ko twitwarika nk'uko twatwitwararitse. Yesu ashimwe cyane. Ariyo mayifuro menshi dushira ku bintu, ariko biravuga ngo abona ko ndigisha ku wa gatatu niko ndagisha discipleship. Narabagiye biravuga ngo iyo baba abanyabwenge bo kwimvira ku minsi yawe yo hanyuma, iminsi yawe y'iherezo. Bene data, iyo turiko tuja ahantu ho guhimbaza Imana mu budasha, ibihe bidashira, iminsi yacu yose yo kubaho. Reka ndabwire neza hari inkomezi mu guhimbaza Imana. Umuntu ahimbaza Imana ndende gukirwa, umuntu ahimbaza Imana ntati byizigiro, umuntu ahimbaza Imana y'Imana morale, umuntu ahimbaza Imana y'Imana izira, umuntu ahimbaza Imana y'Imana ubugingo, umuntu ahimbaza Imana y'Imana presence y'Imana mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Praise God. Guhimbaza Imana ni iki? Ni ugushira hejuru izina ry'Imana. Biravuga ngo uko azoshirwa hejuru cyane bazomwibwira ko benshi. Ndashaka kubwira ngo murakazi mwese bakababwiye akavuga ngo don't tell to Jesus how big is your problem, but talk to your problem how big is your Jesus. Ngo niyo kabwire Yesu wanyu ingene ibibazo byanyu binini, akamubwira ibibazo byanyu ingene Yesu wanyu ari munini. Bene data, kuko uhimbaza Imana uyigira nini, maze vyasanye ibibazo bikaba bito maze bikazimangana. Iyi ni sokre yo gutakaza ibibazo, iyi ni sokre yo kwisepara n'ibibazo, ni uguhimbaza Imana. Nagize muri kino kintu mumenye ko uko umuntu yiyumvira ni kwari kwija mu Imana rivuga. Uko umuntu yiyumvira ni kwagize gute? Ni kwari. Mumenye ko uko wiyumvira ni kuri. Umaze umwanya munini umedita ku bibazo byawe, uba hafi cyane ibibazo byawe. Ariko umaze umwanya munini cyane umedita ku Mana yawe, uba hafi cyane y'Imana yawe. Kuva mu gitondo gushika mu ijoro, kuva kwa mbere kwa Mungu wiyumvira kuri iki, umedita kuri inde, urabande wiyumvirande. Natandabere ngo hariho umugabo iyo umwiyumvira wakure cyane ibibazo. Bino tuzosanga abantu bayo ngo na ibibazo bihari. Ibi nari bakadohoye nyine twatura nyine tuvuga. Abamaze ko isi ari amarira, isi yuzuyemo ibyago, isi yuzuyemo ingorane, ariko abandi bakavuga ngo isi yuzuyemo icyubahiro cy'Imana. Kubera iki abantu bashobora kubona ibintu bitandukanye? Ni kubera ko batari hafi y'umuntu umwe. Yesu ashimwe. Abantu biratuma bifuza kuja kwiyahura. Kubera icyo abantu biyahura burya si kubera ko Imana iri kubera yabo, ni kubera yuko bafise umwanya munini wo kubona ibibazo byabo. Mbega urazi ko ibibazo byawe bizana neza uno musi urabiyahura? Uraba neza ibibazo ufise, wosanga umwe urafise visa, passport, uremerewe kwiyahura.
igihe yaravye ibibazo ariyo mazi yaciye arokera. Biravuga ngo muhanga amaso wenye fixe vologa, muhanga amaso quelque part. Uguhimbaza bisigura ngo kugumiza amaso yawe ku kintu kanaka, kugumiza amaso yawe ku muntu kanaka, kuvuga ko ari wowe wenyene abereye, niwe afite ijambo rya nyuma, niwe Mana yawe, niwe bwami bwawe, niwe buhungiro bwawe, kandi niwe buruhukiro bwawe. Yesu ashimwe cyane. Bene data nasabagire ngo guhimbaza Imana no kurengera ibindi bintu byose. Ndi umukozi w'Imana nciye bugufi cyane. Imana imaze gushoboza gusengera indwara nyinshi zidakira ku bantu, zigakira. Ariko si ibyo nyirata.